ndagize mwiriwe cyane amahoro y'Imana abane namwe. Ntanze mwiriwe bivanye naho muherereye, ubu bari muharamutse cyangwa mwiriwe. Hama turongeye kubasuhuza kandi ndetse n'iminsi yari haciye ni myinshi tutabavugisha, ariko twishimiye kubavugisha no kubaramutsa, twongera dushaka guterera ku kiganiro. Hari ikiganiro mbonye wasize ku rubuga cerekeye guhanura tubw'abadamu turi muri Saudiya, c'umudamu ariko arahendwa n'abagabo bahuriye ku bibuga. Hama Daniel Mugisha, nukuri wagerageza wakora ibyo ushoboye byose ukatubwira nuko tutumva. Daniel Mugisha, uyo mugabo jewe mbonye uriko urashira ku rubuga ariko arahenda abagore muri Saudiya, na jewe yarampenze, nukuri ko Imana yarampenze. arambwira yuko nomuhereza nimero yanje kuri WhatsApp tukaganira. Ndamubwira ati sinshobora, jewe sinaje kurondera abagabo, naje guhigana n'ubuzima. Kuri Facebook yiwe yanditseko Aroni Mugisha, sinzi ko yoba ari we, sinzi ko baba bafata amafoto yiwe bakayashirako. Hari n'uwundi kandi nabonye yafashe ifoto ziwe azishirako. Rero ico nohanura abakobwa bari muri Saudiya, abamama bari muri Saudiya, biyubare barafata ifoto z'abandi, hakaba arizo bakora bagashira ku ma profile yabo, bakagenda baziga cyangwa bakagira ama montage, bakavuga ngo nibo bahurira ku rubuga bakaca barishehura ngo bararonsa abagabo. Uwo mugabo yarangerageje uburyo bwose bushoboka kugira ngo dushobore kuba twoyaga. Namubwiye atoya, ivyanzanye sinazanwe n'abagabo, nazanwe no gukora umurimo wanzanye, nirondera akanoti sindondera abagabo. Abakobwa bari muri Saudiya, mwishinga ibintu byo kuja ku ma Facebook n'ahandi, nimukumbure mukora ivyabazanye. Nukuri ko Imana muri cahendwa, muri cariko, muri caribwa. Basha ubusa bwacu turi cabwandagaza bubonona n'isi yose nzima, turiko turakoreshwa n'abantu tutazi baturukayo, bavayo, bazanana. Hari igihe anaguhenda ngo ari hanze y'igihugu, ngo ari muri Kenya, ugasanga yirirwa yikorera umwavu. Nimwiyubare n'ukuri, nibiyubare ni hatari. Ndabonye iyo ntuzenye ico kiganiro wagize, numva ndamaramaye ndanashawe, mbonye uwo mugabo kuno muriko muramuyerereza kuri Facebook yarakiyogeje. Uzogende kuri Facebook yiwe uzosanga igitsigiri nyamwinshi c'abagenzi afise ari abakobwa bari muri Saudiya. Nta mugabo uzosanga ku ntuzenya ku rubuga rwiwe. Kuri Facebook yiwe ngo n'umugenzi, uzosanga ari abakobwa gusa, ari abadamu. Abagore bari no muri Saudiya rero mube maso, tube hange, burya twaraziwe, turicahendwa, turicariko ntitutiyubara. Ego murakoze papa wanje, ico nari nkeneye gushikiriza. Hariho n'abandi ntavuze, nabone nyene bazovugwa, burya ivyabo biriko biratorerwa inyishu.